Mu buruhuko bwo mu kwezi kwa Mukakaro abakenguzamateka barimwo Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA ari kumwe na bamwe mu bashingamateka n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Bururi, yaragendeye amakomine ya Matana na Mugamba yo mu ntara ya Bururi, aho yagirishije inama abaserukira abenegihugu kugira ngo baganire ku bijanye n'umutekano, imibano n'iterambere. Mw'ijambo yashikirije abitavye iyo nama, Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yabasavye kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano, aca basaba kandi no kuvavanura n'ivyo vyose vyotuma atosekara nk'indyane z'amatongo n'ibindi. Yahamagariye abacamanza kuvavanura n'ingeso yo kurya ibiturire, yongera bamenyesha ko basavye umushikiranganje w'ubutungane ko no mwaka ntayo kumugina yotangura gukora kugira ngo ubwinshi bw'imanza zibonekeza mu masentare zigabanuke. Mu mpanuro yahaye abaserukira abandi, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yabahimirije gukingira ibidukikije, kubahiriza amategeko, kugwiza umwimbu n'ibindi. Ndongozi muri hano ku mitumba itandukanye dukingira ibidukikije, dukingira amasoko yacu, amasoko y'amazi, turandura inkaratusi mu masoko, tuziteragira aho batweretse zeza kuziteragira, kubera ko murakwiye kumenya ko igihugu cy'u Burundi nico cyonyene kidafise amazi ava mu bindi bihugu. Igihugu cy'u Burundi gitanga amazi mu bindi bihugu ariko nta mazi yinjira ava mu bindi bihugu yinjira mu Burundi. Uvuga ati i Burundi n'iriba ry'amazi hanyuma rikagaburira iyindi mihingo. Nico gituma dukwiye gukingira amasoko, kubera ko murazi ari amasoko twari dufise kera mugabo uno musi ugiye kuraba usanga yarakamye. Rero turakwiye kubandanya dukingira, tugaca imikobeko, tugateragira ibiti vyiza bibana n'indimo kugira ngo nanone dukingire aya mazi Imana yaduhaye. Nyakubahwa amatara ikintu yavuze gikomeye cyane cyo kudasubira kuragira inka ku mitumba. Nigenda ariko ndaza nawe inka nyinshi ziriko zirahera ku mitumba. Mu kwezi kw'icumi bizo bihagaze. Rero dusabe by'ukuri hari ibintu bitatu nyene cyo yavuze ngira mu gihugu cya gatatu twe kwitondera. Yavuze ibintu bitatu, cya mbere n'agataka, cya kabiri umurundi, icya gatatu amategeko. Amategeko twe kwitondera. Twari tumaze imyaka itatu iryo tegeko ryaratowe mugabo itari kurajya mu, kubera ko abarundi bari basavye yuko boronka ikiringo c'imyaka itatu kugira ngo bitegurire ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko. Urumva ari imyaka itatu izoherana no kwezi kw'icumi. Tubasabe tuze twubahiriza amategeko. Birashoboka ufise itongo ryawe ku mutumba ari agasozi kiwawe, genda ukazitirire, ucireho urugo uhazitirire, hanyuma inka zawe uzishira kuri uwo musozi nta kibazo muri iryo tongo ryawe. Zigume zirisha ngaho kuri ako gatumba kiwawe, mugabo ube wakazitiriye ntizihave zirenga ngaho ukazitirira. Mugabo ugende kuzitirira itongo rya leta kumva sigi wawe, atari uko naho ubake urugongore muhira zigume ngaho. Ku bijanye n'amakoraniro Inama Nkenguzamateka yatunganije ku vyerekeye ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972, Umukuru w'urwo rwego yamenyesheje abari bitavye inama ko ari intumbero yo kumenya ukuri no kurekuriranira. Yaciye ahamagarira abo bose bafise ivyo bazi ku vyabaye mu mwaka w'1972 batashoboye kwitaba ayo makoraniro kwitura umugwi severe kugira ngo bashikirize ivyo bazi n'ivyo babonye.